kandi yubaha Imana. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Mu gihugu cy'uzi hari umugabo, uwo mugabo yitwa Yobu. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu yari umuntu yubaha Imana. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu yari umuntu yubaha Imana. Kirashika Satani aramusaba kugira ngo amuteshe ukwizera. Uhereye ku mwana gushitsa ku bitungwa, Yobu biramushirako ariko ntigeze atukwizera. Uhereye ku mwana gushitsa ku bitungwa, Yobu biramushirako ariko ntigeze atukwizera. Igihe kirashika Satani aramusaba kugira ngo amuteshe ukwizera. Uhereye ku mwana gushitsa ku bitungwa, Yobu biramushirako ariko ntigeze atukwizera. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu yari umuntu yubaha Imana. Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu we, Yobu yari umuntu yubaha Imana. Nshuti yanje niwihangane, naha mageragezwa ari menshi. Imana niyaguhetse izokumari nibabara ufise. Imana niyaguhetse izokumari nibabara ufise. Nshuti yanje niwihangane, naha mageragezwa ari menshi. Imana niyaguhetse izokumari nibabara ufise. Imana niyaguhetse izokumari nibabara ufise. Gumana, 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 ubugororotsi gushitsa amageragezwa ari menshi. Gumana, 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 ubugororotsi gushitsa gupfa. Gumana,
mana ubugororotsi gushitsa gupfa